Abaramukije mwese muryango wanje wo mu yandi mahanga. Ndi JP Grill ngaha wo muri Sentinels for Christ. Shaka ndabaha ikaze mu cigwa cacu ca kabiri cyo mu rukurikirane z'inyigisho zerekeye amasengesho yo kugwana intambara zo mu buryo bw'impwemu. Iyi video aho twiga ukungena umuntu wese yoshobora gushiraho umugwi w'abasenzi, tuza kwiga ivyo twokwisunga kugira ngo dushireho umugwi mwiza w'ico gikogwa. Aho turabira hamwe abantu bangahe boja muri uwo mugwi nivyo wokwisunga kugira ngo utore abakwiye kuja muri uwo mugwi. Ega hari amategeko kanaka yo kwisunga mu gushiraho bene uwo mugwi. Baza kurabira hamwe uko twebwe twabikoze muri Sentinels for Christ. Hanyuma ubwo buhinga nyene twakoresheje aba ari bwo tubashikiriza mu maboko yanyu. Arico nshaka kubanza gushimangira imbere yuko dushika ngaho. Nuko uyu mugwi mugiye gushiraho mu kibano canyu w'abasenzi ari gicapo abantu barabira ko ibikorwa vya mpwemu yera n'ubwiza bwiwe. Nubwo twebwe tubashikiriza ivyo kwisunga, ivyo tumaze gushikako kugira ngo bibafashe, na hanyu ho kumvira mpwemu yera ngo abayoborere mu migenzo muba musanzwe mufise kugira ngo mushobore gufasha ikibano canyu mbese n'igihugu canyu. Ukumvira mpwemu yera no mu kugendera mu vyo azoba ariko arabereka bindi birengeye bitwababwiye, nivyo bizobafasha kwagura ubwami bw'Imana no gufasha igihugu canyu. Rero ndabaha ikaze muri iyi video ya kabiri y'izi nyigisho. Reka tubandanye tuganira. Reka tubanze tuganire ku gusenga imbere ya vyose, kuko na kare muriko mushiraho umugwi w'abasenzi mw'ishengero ryanyu. Ikintu ngira ngo usabe nuko wobanza kwibagira gato ivyo wigishijwe ku gusenga. Ndazi ko ivyo wize ari vyinshi kandi vyiza, mugabo shaka wige n'ibindi navyo. Shaka wimvira isengesho nk'ikugufasha kugiranira ubucuti bwiza n'Imana, nk'ikiraro wuririrako kugira ngo ushikire Imana mugiranira ubucuti bwiza. Nivyangira akamaro kumenya uko tuganiriza Imana, mugani kirushirije nukumenya uko twakira ibivuye kuri yo. Ibi navyo bikunda kuko Imana iba muri twebwe biciye muri mpwemu yera. Uko niko isengesho ritubera igikoresho ciza cyane cyo gukomeza imigenderanire yacu n'Imana no gushitsa ivyo mu buzima bwacu. Ubucuti bwacu na mpwemu yera burakomezwa cyane n'amasengesho. Ivyo tuzovyumva kenshi cyane muri aya mavideo tuzoraba. Warubizi yuko gusenga cari gikorwa Yesu yakora cyane. Warubizi yuko ijambo gusenga, gusaba no gutakamba tutabisanga munsi y'incuro 100 muri Bibiliya mu Isezerano Rishasha. Imigani ibiri yose Yesu yaciriye abigishwa biwe yashaka kubigisha gusenga. Iyo ni imigani ibiri y'umucamanza mubi hamwe n'umutoza kori atabereye, yose tuyisanga muri Luka igice ca 18. Vyari bikenewe cyane ko Yesu yigisha abigishwa biwe gusenga. Ivyo navyo turabibona muri Matayo igice ca 6. Mugabo warunabizi ko muri Luka igice ca 11 hoho twibonera abigishwa ubwabo bironderera Yesu ngo abigishe gusenga. Barabona ko bikenewe cyane ko bamenya gusenga. Yesu mu butumwa bwiza aduha ubu burorero bubiri butangaje cyane ariko avuga ikintu cyo gusenga. Ibi tubibona bivugwa mu bibanza bibiri bitandukanye aho bariko barashimangira ku kintu cyo gusenga. Abaza iki kibazo ku bavyeyi, akababaza ati wewe nk'umuvyeyi umwana wagusavye umukate mbega wo muhibuye, agusavye ifi wocumuha inzoka canke Luka we wavuga ati wocumuha scorpio? Inyuma yo ngaho Yesu acavuga iki kintu gitangaje ati nimba mwebwe muri abantu babi mukaba muzi guha ingabire zanyu nziza abana banyu, mbega so wo mwijuru we ntazorushiriza guha ingabire nziza abana biwe? Mugaruka wewe aca bivuga neza cyane, acavuga ati mwebwe muri abantu babi mukaba muzi guha ingabire nziza abana banyu, so wo mwijuru ntazoha mpwemu yera abamumusaba bose? Aho niho tubonera isano ryo gusenga hamwe na mpwemu yera. Ugusenga rero nukuganira n'Imana mu bucuti muba musanzwe mufitaniye. Abakristo benshi ntibibagora gusaba ikintu ku Mana canke kubwira Imana ibibazo bafise. Ikibazo usanga bafise no kwakira ivy'Imana ibaha nk'inyishu y'amasengesho yabo canke kumva ijwi ryayo mu buryo busanzwe nk'abana b'Imana. Gusenga rero biri mu nzira zibiri. Harimo kubwira Imana, harimo no gutega ugutwi ukumva icyo Imana ikubwira. Harimo n'ibanga ryo kwakira ibiva ku Mana biza bitugana. Ibi tubigisha ngaha bizobafasha gutorera inyishu ikibazo bene ico cyo kutumva ijwi ry'Imana, kugira ngo mwiyumvire ijwi ry'Imana mu vyanyu
kubw'imiryango yanyu no kubw'igihugu cyanyu. Bizobafasha gushiraho umugwi uzoba w'ikimazi ku ishengero ryanyu. Ikindi kintu gihari nuko uburyo umuntu asengamwo burahishura urugezo ageze ko mu buryo bw'imwemu. Kimwe mu bintu nkora ku bantu bashaka gukorana natwe canke bashaka gukorana nanje ibikorwa vy'Imana, namashaka kumenya urugezo bageze ko mu gusenga, namashaka kumenya uko basenga. Sinzoburira ko ngenda bafate ku nguvu ndababaza ati mbwira ivyerekeye ubuzima bwawe bwo gusenga, oya. Mugabo bizova mu kungene tuganira niko nzobimenya. Biva mu kubaza umuntu ukungene asanzwe akora ibikorwa vyiwe vyo gusenga, uko ubuzima bwiwe bwo gusenga bumeze. Niho menyera urugezo rw'imwemu umuntu ageze ko, bivanye n'amasaha amara ariko arasenga, bivanye n'amasaha amara ariko arubaka ubucuti bwiwe n'Imana. Urugezo rwabo rwo kugendana n'Imana vy'ukuri rurafatanye n'umwanya bayiha. Jewe nshaka gukorana n'abantu b'imwemu bazi gusenga mu bikorwa Imana yanjeje. Sinshaka kujana n'umuntu n'umunsi n'umwe mu bikorwa nk'akarorero vyo gusenda amadayimoni ngo nisange ndi kumwe n'umuntu adasenga muri ico gikorwa. Kimwe mu bituma umugwi wa Sentinels for Christ ugeze aho ugeze uno munsi mu iterambere nk'iri tubona, nuko Imana yanzaniye abantu kandi nkikuza n'abantu bansengera. Abo barazi gukora igikorwa cyabo cyo gusenga, baramfuka bagakingira umugwi babikoresheje amasengesho. Nivyangira akamaro rero muri uno mwanya ko dutahura yuko ugusenga ni kugiranira ubucuti n'Imana. Nitwatahura amasengesho nk'ubucuti n'Imana, vyinshi mu bidukikuje ivyo twaremewe kuba n'ivyo Imana iduhamagarira gukora bizoca bitangura kwishira ku rutonde mu buzima bwacu. Reka rero muri kano kanya turabire hamwe ivy'indunduro vy'ukungene dushiraho umugwi wacu w'abasenzi mu kibano cacu. Iki nico gice ca mbere nkunda kwigisha, ndagikunda cyane. Iki gice niho muza kuronkera inyishu z'ibibazo vyinshi mukunda kwibaza kuko ingene umuntu yoshiraho umugwi wiwe w'abasenzi. Mbere si muri iki gice gusa, turaza kubivuga ko no mu bice bikurikira. Nubwo busanzwe wari ufise umugwi w'abasenzi washizeho, hari ivyimviro bishasha uza kuronka vy'intererano mu gihe wosanga bibereye kuvyongeramwo mu vyo musanzwe mukora. Ibi bizobafasha kongerezamwo uburyohe mu gikorwa c'Imana mwari musanzwe mukora. Iki naco ntegezwa kukivuga. Nimba dukeneye ko abantu baba mu buzima bumva ijwi ry'Imana kandi babona inyishu z'amasengesho baba basenze mu ishengero ryacu, muri ico gihe rero twebwe nk'abarongozi dutegezwa kuba abantu basenga cyane. Nimba turi abarongozi mu bana canke turongoye igikorwa cyo gufasha abantu kubohoka mu biyayuramutwe banyoye, igikorwa cyose wowe ujejwe mu ishengero nk'umurongozi utegezwa kumenya ko gitegezwa kwama gishigikirwa n'amasengesho. Igikorwa cyose gikorwa mu izina ry'Imana ari mu rusengero canke hanze y'urusengero gitegezwa kwama gishigikiwe n'amasengesho. Atari uko kiratakaza intumbero Imana yari yaragishiriyeho. Warubizi ko muri Luka igice ca 6 umurongo wa 40 Yesu avuga aya majambo atangaje cyane, avuga ngo umunyeshure ubwiwe wese ntashobora kuruta umwigisha, ariko umunyeshure yigishijwe neza arashobora kumera nka mwigisha wiwe. Ngaha Yesu yarashatse kuvuga iki? Ngaha Yesu aduhishuriye ibanga rikomeye cyane riteza imbere igikorwa c'Imana. Iryo banga naryo niri. Yesu yarashatse kuvuga yuko umurongozi wewe yivyaramwo abameze nkawe. Nuzoshobora kugira abantu basenga bakarondera Imana ku ruhande rwabo, nawe utari umuntu asenga. Nuzoshobora kugira abantu bumva ijwi ry'Imana, nawe utari umuntu yumva ijwi ry'Imana. Uko nukuri yuko jewe nk'umurongozi ntashobora kuguha ikintu ntafise mu buzima bwanje. Shobora kugushikana ku rugezo nanje ngezeko. Mu gihe nshatse gukora ivyo nk'umurongozi, noba ndi mu buzimiza budasanzwe, canke noba ndiko nkora ibintu bitagiramwo ubushobozi bwa Mwemu Yera. Rero kuba abukuri nk'abarongozi ni ikintu cangira akamaro cane. Hari ubushakashatsi bwakozwe ku bungere b'amashengero 900 muri Amerika. Ibibazo babazwa vyari ibi: umara umwanya ungana gute uri kurasenga we nk'umwungere w'ishengero? Basanze umwe amara iminota 29 ariko arasenga ku munsi. Iyo ni minota mike cane. Reka nawe ndakubaza ikibazo, wewe wumva iminota 29 ingana n'ibice bibiri gusa vy'iminota 1440 dufise ku munsi wose? Wumva iyo minota ikwiye kugira umenye ubugombe bwose bw'Imana, ikwiye kugira ngo uronka akanya ko kumuhimbaza no kumutazira?
kugira ngo aguhishure uko usengera ishengero n'uwo ukwiye gusengera. Nawe urumva ko idakwiye. Mu gice gikurikira turaza kurabira hamwe uko uwo mugwi ukwiye kumera, incuro mwohura n'ivyo mukwiye kwisunga muri wo. Muri uwo mugwi w'amasengesho mutegerezwa kumenya kangahe mukwiye guhura mu ndwi, uko uburongozi bwawo bukwiye kumera. Tuza kubashikiriza ibintu tuzi ko bishobora gukora mu mugenzo uwo ari wo wose w'abantu no mu kibanza icari cyo cyose, ariko tubishira mu maboko yanyu gushiraho urutonde rubereye. Nimwe muzi ivyo mushaka gushikako, nimwe muzi ivy'ishengero ryanyu rikeneye, ivy'ikibano cyanyu gikeneye, nuko mushaka kwagura ubwami bw'Imana ngaho aho mubaye. Nahanyu ho guhitamwo uko mukoresha ubumenyi nk'ubu tuba turiko turabaha. Muri aka kanya ngira mbanze mvuge ubuzima bwanje bwo gusenga n'imigenderanire yanje mfitaniye n'Imana, kuko navuze yuko umwigisha ntashobora gutanga icyo adafise. Ariko intahe yanje ntize kubatangaza, kuko sinashitse ngaha mu ijoro rimwe. Maze imyaka 30 nkorera Imana ndumuvuga butumwa. Kera nanje vyarangora gusenga, yari ntambara ngwana, gushikaho mpwemu yera yangendeye arabimpishurira uko ngiranira ubucuti na data. Ivyo vyarahinduye ubuzima bwanje, bihindura n'igikorwa nari njejwe civuga butumwa, bigishikana ku rundi rugezo. Mu buryo busanzwe uko nsenga nje imbere ya data, ntangurira mu ijambo ry'Imana ndamuhimbaza, nkatangura gusengera abantu, ibintu, ibikorwa vy'Imana n'ibindi bitandukanye. Ijambo niryo rinsunika, niryo mperako. Kenshi nsanga nkoresha hagati y'isaha 1 n'igice n'amasaha 2 n'igice ku munsi. Hari n'igihe nisanga nagiye nkakoresha amasaha 3 canke 4 ku munsi. Kwisonzesha nasanze ari ikintu ntahara mu vyerekeye gusenga, kuko birica kameremere k'umubiri. Ivyo kwisonzesha tuzobivuga ko cyane mu bice bikurikira bikiri imbere. Ikindi naco nuko ndi umuntu atanga ikigira 10. Raba igituma gutanga ikigira 10 ari vyangira kamaro. Umuntu adatanga ikigira 10 ntaba yizeye Imana. Mu gihe dusenga tukumva ijwi ry'Imana, ariko tugashaka gukora ivy'Imana igomba tutayizeye, navyo tuzoshobora. Ibi duhejeje kuvuga nivyo tugire tuganire ko mu bice vyose bizokurikira. Witegure, wicare neza, kubera tugire tuganire ku bantu bakenewe n'uburongozi bukenewe kugira ngo umugwi utangure. Aka kanya tugire turabire hamwe ivyo kwisunga mu guhitamwo abantu bakwiye kuba muri uwo mugwi wo gusenga. Nivyangira kamaro yuko ubwira ushireho umugwi ubera akarorera abandi bantu n'amashengero yo mu kibano, uhitamwo uburongozi bufise uburambe mu vyo gusenga kugira ngo bakomeze uwo mugwi kandi baba akarorero ku bandi mu vyo gusenga. Muri Timoteyo wa mbere igice ca 5 tubona Paulo ahanura Timoteyo kutihuta kurambika ibiganza ku barongozi bashasha. Ngaha yarashatse kumubwira iki? Mu gihe cabo kurambika ibiganza ku muntu kwaba ari kumuha ingabire canke kumwizeza amabanga kanaka. Wabushinze ntahe yuko uwo muntu akuze abereye gukuzwa. Paulo rero ngaha ariko amubwira ko atakwiye kwihuta guhagurutsa abantu no kubazeza amabanga manini yo mwishengero, ko adakwiye kubikorera umuntu mushasha muri bo, ko umuntu agikizwa atabaragera kwizezwa ibikorwa vy'uburongozi. Kuvyerekeye ibi umuntu wese aremerewe guhabwa akanya agasenga, ariko kuvyerekeye kuba umurongozi hategezwa gushigwaho urutonde, inyigisho kanaka zemerera abantu gucika abarongozi mu gihe muba muri ko murashiraho umugwi wanyu wo gusenga, kugira baba akarorero ku bandi kuvyerekeye kumva ijwi ry'Imana no gusenga mu bugombe bwayo. Kuvyerekeye rero kuronka abantu bo, icambere na mbere utegezwa gusenga, ugasaba mpwemu yera, Imana ikarungika aba bantu mu nzira yawe, kuko bene abo nabo Imana ibiriko irabategura. Mpwemu yera asanzwe ariko arakora ico gikorwa mu mitima yabo. Nanje ivyo biramaze kumbaka incuro nyinshi nkahura n'abantu nk'abo. Kimwe mu bibazo ubaza bene abo bantu usanga mpwemu yera yagushize ku mutima kugira ngo bifatanye nawe muri uwo mugwi, ni kubabaza ivyo mpwemu yera amaze iminsi abigisha n'ivyo ariko arababwira bashobora guterera ku ishengero rya Kristo. Ikintu kica kigutangaza nuko abo bantu uri kurarongorerwako kugenda kuganiriza nabo ivyerekeye uwo mugwi, usanga mpwemu yera amaze iminsi abigisha kuvyerekeye gusenga no gukora igikorwa c'Imana. Ugasanga biroroshe kwifatanya nabo no kubazana mu mugwi kuko basanzwe bafise umutima wo gukorera Imana. Abantu nk'abo bakunda kurongorwa na mpwemu yera no gusengera igikorwa c'Imana nibo ukwiye gutumira mu mugwi wawe. Ni vyiza kugira abantu bake mu mugwi bafise intumbero imwe, bafise umutwaro umwe,
gusumba kugira abantu benshi muga batandukanye batatanye mu mitima. Notuma ngira abantu batatu mu mugwi wanje bazi ivyo barimwo, bazi n'ico bariko barakora, gusumba kugira abantu benshi cyane barasa bahusha, batagira intumbero, batitwararitse ivyo turimwo. Abo bake bagira ikimazi kinini kurusha bamwe benshi nubwo bogaragara nk'abanyantege nke. Abantu benshi uno munsi barasenga cyane mu mashengero, muga ni bake muri bo bakora amasengesho ariko ayoborwa na mpwemu yera. Muri bishatse kuvuga yuko ukeneye abantu baba umutwe cyangwa umutima w'uwo mugwi w'amasengesho bumva ijwi rya mpwemu yera. Ntukeneye abahwihwisha, ukeneye abaryumva vy'ukuri kandi bakaryumvira. Mbere vyo bari bibi cyane ufise abibaza ko bumva ijwi rya mpwemu yera muga atari ryo bumva. We nk'umwungere mukuru w'ishengero canke nk'umurongozi mukuru w'igikorwa kanaka c'Imana ushaka gutanguza umugwi w'amasengesho mu ishengero ryawe canke mu burongoye, utegerezwa kwitwararika yuko abo uriko urashiraho wikikuza nk'abarongozi barongora ibikorwa vyo gusenga bategerezwa kuba ari abantu bumva cyane ijwi rya mpwemu yera kandi bagendera mu burongozi bwiwe. Abantu bazi Imana iriko irajana ishengero n'ibikorwa vyose biriko birakoreka mu ishengero aho Imana ishaka kubishikana. Muri ico gihe uzoba wubatse uruhome rukikuje igikorwa cawe, kandi uzoba ufise abantu bariko barasenga bazi ivyo mpwemu yera akeneye. Ico ni ikintu witwararika utaratanguza igikorwa, kuko bigora gukosora mu gihe ako kajagari kamaze kubamo. Urashobora kuvuga ati ivyo bintu uriko uratubwira ni ibintu vyiza cyane, muga ni gute ibintu nk'ivyo tubishira mu ngiro kandi umugwi waramaze gutangura ngaho iwacu? Ico uca ukora ni kwegeranya abo mukorana bose ukabaha izi ntumbero, ukabereka ivyo mushaka gushikako n'ivyo mushaka gushiraho. Muri ico gihe abashoboye kujana nawe n'abashoboye gukurikiza bene ivyo wabashiriyeho, mugakorana ico gikorwa ciza co kubandanya uwo mugwi w'abasenzi. Ni vyiza cyane yuko kuva ngaho muca mutangura kwisunga cyane uburongozi bwa mpwemu yera, mukaba munsi y'umutaka wiwe akaba ari wabarongora, mukaza murakora ivyo ababwira gukora gusa. Reka ubu dufata akanya tuvuge ku barongozi nabo, nimba bahari ivyo bategerezwa kuba bariko barakora, nimba badahari naho ivyo bazokora mu gihe uzobashiraho nuko ngene bakwiye gutunganya ubuzima bwabo bwo gusenga. Tugire dufata akanya gato tuganire kubikwiye kwihwezwa mu gihe umuntu ariko arahitamwo abarongozi bakuru b'imigwi y'amasengesho, kuko nivyangira akamaro ko dutora abantu bakuze mu buryo bw'impwemu bazi igikorwa bajejwe, abantu bitwararitse inyungu z'ubwami bw'Imana. Ikintu ca mbere dukwiye kuraba neza tukisunga ibi nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, ni ukwirinda gushiraho umuntu mushasha mu vy'ukwizera, kumuha ikibanza gikuru c'uburongozi canke kumuzeza ibikorwa vy'uburongozi. Bene ivyo bituma uwo muntu aja mu buzima bwo kunanirwa. Mwibuke niki kintu cangira akamaro twaganiriye kare, yuko umwigishwa adashobora kuruta umwigisha wiwe. Nico gituma abantu tegerezwa gushiraho nk'abarongozi bakuru b'ico gikorwa, bategerezwa kuba ari abantu bakuze mu buryo bw'impwemu, muga bigisha abandi gusenga. Muga rero nubwo mvuze ivyo, mutahura iki kintu kandi mugisuzume neza. Imana irakoresha abantu badatunganye 100%, ikabakoresha ibikorwa bidasanzwe. Nimwagenda murondera abantu bamaze gutunganwa gose, muzobabura, mubura abaserukira igikorwa c'Imana. Ico mukwiye gukora rero ni kugenda kurondera abantu bafise bene ibi bintu bimwe mu vyo twavuze, muga biteguye no gukura no kwiga no kumenya ibindi bishasha, mukabamenyesha ivyo mushaka gukora nabo bakabizirikana bakabishira mu ngiro. Bene ivyo vyamaze gushigwaho biri ku rutonde, murashobora guca mutangura umugwi wanyu. Mwotuma murindira gato mwihanganye, ako mutanguza abantu atarabizigirwa, mubona yuko atarabarongozi beza batazoteza imbere ico gikorwa. Hamwe n'ivyo mpejeje kuvuga, tugire turabire hamwe inyigisho za Yesu Kristo izo yavugiye kuri wa musozi muri Matayo igice ca 6. Ni hagati na hagati y'inyigisho ziwe, yahereye ku gice ca 5, ica 6 n'icindwi. Ndakunda cyane iki gice ca 6 cyo muri Matayo. Tubitahure neza yuko Yesu ivyo yavuze vyose yicaye kuri uwo musozi vyandikiwe abigishwa, kandi vyariko bibwirwa abigishwa. Hashobora kuba hari abandi bicaranye nabo ngaho hantu, mugabo muri Matayo igice ca 5 havuga yuko Yesu yahindukiye abwira abigishwa biwe ivyo yavuze nivyo bo bakwiye gushira mu ngiro nk'abigishwa. Igice ca 5 atangura avuga kugira ivyiyumviro bishasha n'umutima mushasha. Muge gice ca 6 aba ariko avuga imyitwarire
imyimenyerezo bakwiye gukora mu buzima bwabo ibatoza indero y'abantu bashaka kuba abigishwa biwe n'ivyo bakwiye kwitwararika. Igice cya 6 umurongo wa 2 aduha iri banga rikomeye cyane ku vyo gutanga. Nivyangira akamaro yuko mu burongozi uri kurashiraho mu ishengero canke mu gikorwa icari cyo cyose c'Imana, gushiraho abantu batanga mu gikorwa c'Imana, batanga ibigira 10 bazi kubiba mu bwami bw'Imana. Hashobora kubaho abantu bitwaza yuko badafise ico batanga canke atana kimwe boronka. Muga mwibuke yuko Yesu yashimiye wa mukecuru yatanga ibiceri 2 gusa kuko ari vyo yari afise vyose. Mwibuke iki kintu, umuntu adashobora gutangira Imana ntashobora kuyizigira, nta kwizera abafise. Kandi abantu badashobora kwizera Imana ntivyokunda na gato ko bumva iyo Mana. Kudatangira Imana no gusamara, kandi umuntu benuwo ababaye mu bwoba bwinshi. Ikindi ca kabiri dukuramwo tugisanga ku murongo wa 5. Umuntu atogwa kuba mu burongozi bw'uwo mugwi ategezwa kuba ari umuntu asanzwe yagize ugusenga ubuzima bwiwe. Suza kwiga gusenga ariko nuba asanzwe abikora. Usanze atawuhari benuwo, urahamagarirwa kubanza kuyobora uwo mugwi wowe nyene nk'umurongozi mukuru, hanyuma ukaza gutoranya mu nyuma uravye ukungene bize gusenga. Muri ico gihe ucubanza ugakora igikorwa cyo guhagurutsa abarongozi mu buryo bwo gusenga, kubera abarongozi barongora imigwi yo gusenga bategezwa kuba ari abantu basanzwe bakora igikorwa cyo gusenga cyane. Mu gice gikurikira turaza kurabira hamwe akamaro ko kubandanya dukuza umugwi wacu w'abasenzi bashobore kuba abagaciro, abashobora gufasha ikibano cabo, igihugu cabo n'ishengero ryabo. Ikintu ca 3 umwami avuga muri iki gice tukibona ku murongo wa 16, avuga ku vyo kwisonzesha, vuze ku vyo kutarya. Hari inyigisho nyinshi hirya no hino zamaze gucurika igikorwa cyo kwisonzesha. Kwisonzesha kutajya kuraba amafilme uko si kwisonzesha, sivyo Yesu avuga. Kureka kutajya ku marezo sosio uko si kwisonzesha Yesu avuga. Yesu we avuga kwisonzesha kureka kurya. Kubera iki? Kubera bene uko kwisonzesha kurahoza cyane imibiri yacu ya kameremere. Ivyo kwisonzesha tuzovyinjiramwo cyane mu kindi gice. Muga mu ncamake, kwisonzesha kuracecekesha ibisata 4 vya kameremere usanga bifatira abana b'Imana muri iki gihe. Ica mbere ni vy'amabanga mpuzabitsina, ica kabiri ni vy'ivyo kurya biri ku mameza, ica gatatu no kwigwanirira, ica nyuma naco ni kwama dukenera kuruhuka no kuryama. Kwisonzesha rero kuracecekesha ivyo mbere n'ibindi vyinshi, kuko ni mu gucecekesha kameremere k'umubiri bituma imwemu yacu iganza, bigatuma twumva ivy'Imana dushaka ko neza. Ivyo rero vyari ivyo. Wibuke ibintu 3 uzoraba abantu bazi gutanga, bakunda gutanga kukwabo barizera. Ica kabiri uzoraba bajya abantu basanzwe bakunda igikorwa cyo gusenga babigize ubuzima bwabo. Hanyuma icanyuma uzoraba abantu bakora umwimenyerezo wo kwisonzesha kuko bazi ko ari ryo banga ryo kunesha kameremere. Niwashiraho uburongozi nk'ubu wisunze ibi kugira ngo utoranye abarongozi bo kurongora iki gikorwa cy'amasengesho, uzobushizeho umushinge mwiza wo kuyihweza, bizotuma n'ibindi bikorwa vyose mukora birushiriza kubandanya bitera imbere. Uwo mugucu b'umugwi mwiza cyane kandi wama vyiza vuba. Iki gice tugire turabire hamwe nico cangira akamaro muri vyose kuko gishira mu ngiro ivyo twavuze. Muri iki gice tugire turabire hamwe umugwi wamaze gushigwaho watanguye igikorwa cyo gusenga, mbega ubumeze gute, babikora gute ivyo bikorwa. Nagire mbanze ndagukeze kuba wakurikiranye ivyo twavuze imbere yuko dushika kuri iki gice, kuko burafise vyinshi bikenewe kugira ngo umugwi wawe utangure gukora mu buryo butuma uba uwikimazi kubw'abandi. Ushobora kwibaza ikibazo ati mbega ivyibi vyigwa bigarukira ngaha gusa gushiraho umugwi? Oya, birengeye ivyo, kubera ibi vyerekeye kugwana intambara zo mu buryo bw'imwemu. Ikintu twabonye mu bikorwa vyacu nka Sentinels for Christ, mu bushakashatsi twakoze twasanze mu gihe igikorwa c'amasengesho cashizweho neza mu ishengero, bituma n'ibindi bikorwa vyose vy'ishengero bikura, bigatera imbere, bikagira ku muvuduko mwiza. Ivyo kubohoza abantu no gusengera abagwayi, ivyo kwigisha abana bato, ibindi vyose usanga biriko birama ivyamwa vyiza.
mu gihe amashengero yisunze ibitwigisha muri swim bica bituma ishengero rikura n'ibikorwa vyaryo bikabandanya vyakukirwa kandi biri mu mwemu. Ikibazo ca mbere gica kiza mu gihe umugwi watanguye ni mbega twohura kangahe? Duhanura rimwe mu ndwi. Swim yisunga ubucuti abantu baba bafitaniye, muga cane cane ubwo baba bafitaniye n'Imana. Nimba ugira ushireho umugwi w'abasenzi, bategezwa kuba ari abantu basanzwe bakundana, bafitaniye ubucuti bukomeye kugira ngo bashike ku ntumbero yabo yo gusengera ivyo bategezwa gusengera. Bene ubwo bucuti nimwo bushikako neza mu gihe mudahura na rimwe mu ndwi. Nka jewe ubwanje nyaga n'abantu benshi hirya no hino kw'isi, ntegerezwa kubaka ubucuti n'abo bantu Imana iba yarampuje, nubwo bamwe muri bo tutaba twegeranye. Ico nico gikorwa Imana impamagarira gukora. Ntafashe uwo mwanya ngo ndababibemwo ivy'Imana iba yarampaye, ngo tuganire nabo ndabakuze, duterane intege, bene abo bantu nobatakaza ubwo bucuti bwohagarara. Namwe nuko vyogenda mudashizeho uwo munsi umwe wo guhura rimwe mu ndwi. Ariko ku barongozi bakuru bo b'uwo mugwi bategezwa gushiraho iminsi yo guhura irengera imwe mu ndwi. Natwe niko tubikora muri iki gikorwa ca Sentinels for Christ. Turahura tugasengera abantu batandukanye hirya no hino kw'isi bivanye n'imitwaro baba badushikirije, tugasengera n'umugwi wacu. Rimwe rimwe biradusaba kumviriza mpwemu yera ico avuga ku muntu uwo ari we wese tuba turiko turasengera kugira tumusengere mu bugombe bwiwe. Ikibazo ca kabiri kibaza umwanya twomara turiko turasenga. Twebwe tubahanura iminota 90. Iminota 90 muba mwiyumviye mwarimbuye ijambo ry'Imana muriko mukora ibirivyo. Iminota 40 ya mbere umugwi ukwiye kuyimara uriko urahimbaza utazira Imana, wishira mu maboko yayo, batumira Yesu, batumira mpwemu yera, bashima ukugira neza kw'Imana. Iyindi minota niyo guca bugufi twumviriza ijwi rya mpwemu yera, ugwamo rwose go hanze tukaruhoza tumupfukamira kugira ngo arushirize kutuyobora. Ngaha duca twumviriza ijwi ryiwe tukazirikana gukora ivyo ariko aratubwira. Aha tuba twashitse mu kibanza cyo kumutazira. Iminota 90 kuduga ni ikintu ciza cyane. Iyo dutazira Imana hari igihe dushiramwo indirimbo zigenda bukebuke, hari igihe tuvuza ibikoresho vyacu dusanzwe dufise, hari igihe dutumira n'umuntu akaza kuturirimbisha. Simpaka mu bikore nk'uko twebwe tubikora, mushobora guhimbaza no gutazira mu buryo bwanyu nk'uko musanzwe mubikora iwanyu. Ikindi kibazo ni dusengera iki? Kubera yuko uwo mugwi turiko turashiraho ari umugwi wo gushigikira ishengero, icambere dusengera uburongozi bw'ishengero. Turasengera umurongozi w'ishengero kugira ngo Imana imuhezagire mu buryo bwiharije. Turasengera umurongozi kugira ngo ahazwe impande zose. Muga turanasengera abantu nk'abo baba bakeneye kubohoka, abantu baba batewe n'impwemu mbi canke bakeneye gukira ingwara ibazingamitse. Bene abo nabo baba bakeneye amasengesho yo kwinginga. Kandi turasengera n'ikintu cyose uburongozi bw'ishengero nk'umwungere w'ishengero adusaba gusengera, abona ko ari umutwaro kw'ishengero. Intumbero nyamukuru muri ibi vyose ni kureka mpwemu yera akaba ari watuyobora. Iyo dushizeho ikirere kibereye tukamutumira, aratuyobora muri ibi bikorwa akatwereka ivyo gusengera. Igihe cyose dukoranye dusenga haba ibintu nk'ivyo bitangaje, aho mpwemu yera aza tukumva ukubaho kwiwe, tukamuha ikaze, tukamuhimbaza, tukamutazira, hanyuma agaca afata vura akaba ari wakora ibikorwa vyose. Muri uko kumwisunga dushobora gusenga neza. Dushaka gushiraho ikirere gituma turongorwa na mpwemu yera kuva tucinjira mu bibanza vy'amasengesho kurinda dusohoka, tukaba mu kibanza aho twama twisunga uburongozi bwa Data wa twese, Umwami Yesu Kristo hamwe na mpwemu yera. Akaba ariwe turekera ico gikorwa cyo kwagura ubwami bw'Imana biciye mu mitima yacu. Kuko ikintu tudakeneye kubona hagati yacu twanka cyane kandi cyanyuma nuko twokwirongora tugakora ibikorwa vyo mu mubiri bisa nk'uko ari vyiza mu maso y'abantu ariko atavyamwa bigira. Igihe turimwo ntikibitwemerera bene ivyo bintu. Igihe turimwo nico kurongorwa na mpwemu yera, gikeneye abantu bumva ijwi rya mpwemu yera, bakora ivyo mpwemu yera ashaka kandi bagendera mu ngabire ziwe mu gushitsa igikorwa cy'ubwami. Rero turanezerewe cyane. Turahejeje kubigisha ivyo mukeneye kugira ngo mutanguze umugwi wanyu w'abasenzi. Turiteze intahe nyinshi z'ivy'Imana izo biriko irakora mw'ishengero ryanyu aho mubaye, mbese no mu gihugu cyanyu cyose. Ariko igikorwa ca swim kirarengeye cyane ivyo gushiraho umugwi w'abasenzi. Mu nyuma tuzoganira no ku bintu bine bikenewe kugira ngo umuntu ashireho ikirere ciza cy'igikorwa ciza ca mpwemu yera. Turiko tuvuga ibintu vyangira akamaro nko gushiraho ubucuti, kuboneka mu bikorwa,
kwigishwa hamwe no kumenyesha. Urahejeje kuraba amavideo abiri agushiriraho intangamarara y'ukungene dushobora gutanguza imigwi y'amasengesho. Mwese mwayumvirije, turabahezagiye mu izina rya Yesu Kristo. Turiteze intahe nyinshi ziva kuri mwebwe. Nimba ufise ikibazo urashobora kukibaza kuri page ya Facebook yacu, canke ugakoresha email twabarungikiye, canke ugacisha ku burongozi bukuru bw'ishengero bwabazaniye iki cigwa. Natwe turiteguye kubashigikira mu buryo bwose bushoboka kugira ngo umugwi wanyu ube umugwi mwiza. Reka turushirize kuba bagura ubwami mu izina rya Yesu Kristo.